harya murazi mu butare ingwano hagiriyo murazi hajya ingwano turiko turagwana muri kya gisata cy'ubutare bavuga ngo narabinjiriye mu masahani cyamaze kubimbwira kenshi ngiye rukana yarambwiye ko afise abandi jana bamugoye nkuko atamatora twabonye ashoboka mu Burundi reka mbe ndavuga ko n'ubu nta matora ashobora gupfa ashobotse mu Burundi kiretse abazoyajamwe bamaze kwipanga nabone bagategura umukenyuro w'ingene CNDD-FDD ibivye baca batana mu mitwe bagashira mu migere donc bagashira nyene mu kanyerigabo reka ndahubwira igituma adashoboka CNDD-FDD ntibarota barekura ubutegetsi. Ndasubiriye kubaramutsa no kubahereza akaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu ari no yacu YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya wageze ko abari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 hari amakuru yihuta cane adushikiye tugira ngo tubashikirize muri ano makuru dore ingingo nkuru turibuze kwibanda ko turaza kubabwira ko mu gihe ishirahamwe Sopobu ryananiwe no gutanga igitoro mu Burundi ryoba rigiye kwinjira mu byo gucukura ubutare turaza kubabwira ku makuru akomeye cane kukugene ibihangange biriko biraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bibandanye kumunga itunga ry'igihugu turaza kubabwira ibihangange bikomeye cane vyinyegeje inyuma y'uyu mugambi ndetse tubabwire ukugene ivyo bihangange bishaka kunyaga abanyagihugu ububasha bwo kwimba inzahabu mu gihe abanyagihugu bahora bakuramwo bimwe mu byo bakeneye turaza kubabwira ukugene igihugu c'u Burundi kiganziwe n'ibihangange bishaka kubaho gusa mu gihe abandi barundi badahabwa amahirwe yo kubaho turaza kubabwira byinshi cane kuri iyi nkuru twabiguteguriye. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka no kubiriko biravugwa mu birabana na politike ndetse n'icuka kibi mu matora yimirije mwaka 2027 amatora y'umukuru w'igihugu ariko atariko aravugwa ko kumwe n'abarundi benshi. Umugambwe APDR waraye utoye Gabriel Banza witonde ngo azohiganwe na Evariste Ndayishimiye mu matora ya 2027. Muri ano makuru turaza kubabwira uruyeri rukomeye cane President Evariste Ndayishimiye yoba ariko arakoresha kugira ngo azaba ari we mukandida uhari afise inguvu mu matora yimirije kugira ngo arabe uko yo yatsinda mu gihe abona yuko vyayangaye. Turaza kubabwira ko ubwoba bukomeye cane bufitwe na President Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamushigikiye bivanye n'icuka kibi bariko barabona mu gihe babona yuko abarundi bose bahejeje gukura ko amaboko President Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira byinshi twatoje kuri no nkuru navyo turaza kugenda turabica irya nino. Sivyo gusa kandi turaza kubabwira ku makuru ababaje na makuru atari meza kubijanye nibigiye gushikira abarundi nindagiye gutabara abarundi baba muri Afrika y'Epfo. Turaza kubabwira amakuru ateye ubwoba twahejeje kuronka kubiriko birashikira abanyamahanga baba muri iki gihugu ni mu gihe havugwa icuka kibi kibandanije gututumba aho abanyafurika y'Epfo batari gushaka abanyamahanga mu gihugu cabo. Turaza kubabwira ko hari n'abarundi bahejeje guhunga bahungira kuri ambasade. Turaza kubabwira byinshi kuri iyi nkuru byose n'ibindi tutakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyonda ko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Mu ntango twababwiye ibijanye n'ishiramwe Sopebu ryananiwe no gutanga igitoro mu Burundi none ngo ryoba rigiye kwinjira mu vyo gucukura ubutare. Inama nshikiranganje iherutse kwemeza ko ishiramwe rya leta rijejwe igitoro mu Burundi Sopebu rigiye gufatanya n'ishiramwe Sotebi ryimba inzahabu mu ntara ya Muyinga yahora maze ayo mashiramwe ace atanguza ishiramwe rishasha ryo kwimba ubutare ryitwa Sotebu
Sopebu izoba ifise 16% y'umutahe wa Sotebu Mining Company. Sotebu nayo nyine izoba ifisemwo 84%. Ributse yuko inama nshikiranganji yashinze ko Sopebu ariyo iserukira leta muri Sotebu. Leta nta mafaranga ishiramwo muri Sotebu, ahubwo yo itanga amatongo arimwo inzahabu, hanyuma abigenga bakazana amafaranga yo kwimba izo nzahabu z'u Burundi. Uruyeri rukomeye cyane rwo kwigarurira inzahabu z'u Burundi. Hari ibanga rikomeye ritavugwa muri bino bintu. Ego biravuzwe ko hazovuka sosiyete nshasha yitwa Sotebu izokwimba inzahabu mw'itongo risanzwe na leta. Ego biravuzwe ko bigize iyo sosiyete nshasha harimwo ishirahamwe rya leta ryitwa Sopebu. Ego biravuze ko leta izohora ironka 16 mu mafaranga izova muri izo nzahabu muri izo nzahabu nyine. Mbere nayo 16% azohabwa Sopebu. Ntawuzi neza ageze muri Sopebu iyo azohereza vy'ukuri. Ariko ikibazo nyamukuru ni bande bafise 84% y'ibizova mu nzahabu z'u Burundi. Mu yandi majambo ni bande bagize iryo shiramwe Sotebu rigiye gufatanya na Sopebu kugira bashinge Sotebu Mining Company. Nta na rimwe harigera hashirwa ahabona bafise imitahe muri Sotebu be n'urugero bafise. Kugeza ubu amazina azwi cyane mu bagize Sotebu ni abadandaza babiri bo mu Kayanza, François Uwiragiye batazira Mayondori ndetse na Reveriye Hategekimana batazira Amosteri. Amasoko y'ibanga yemeza ko bano badandaza basangiye iyo sosiyete Sotebu na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turafise amasoko atandukanye yemeza ayo makuru, harimwo ivyemezo bikomeye tutashobora gutanga hano kubw'umutekano w'abaduhaye amakuru. Hano hantu dusanga hariko harabera ibintu bitangaje. Leta ifise isi irimwo inzahabu, ariko izoronka 16% yonyine mu mafaranga azova mu nzahabu zayo. Umukuru w'iyo leta nyine yitwa Evariste Ndayishimiye. Yaciye ashinga ishirahamwe ryo kwimba izo nzahabu. Iryo shirahamwe rya Ndayishimiye izoronka 84% y'amafaranga azova muri izo nzahabu za leta y'u Burundi. Inama nshikiranganji irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye niyo iherutse kwemeza ko ishirahamwe rya Evariste Ndayishimiye rizoronka 84% y'amafaranga azova mu nzahabu za leta y'u Burundi, maze leta irongowe na Evariste Ndayishimiye nyene yo ize itahere 16 yonyine. Nayo 16 izohabwa Sopebu, ishirahamwe rya leta ryashizweho na leta irongowe na Evariste Ndayishimiye, akaba ari we nyine amenya abo ariha ngo barirongore. Mbere kenshi usanga ari basoma mbike biwe. No kuvuga ko muri rya shirahamwe ryimba inzahabu mw'itongo rya leta y'u Burundi, inyungu leta zizoba zihagarariwe n'umwizigirwa wa Ndayishimiye aheza hangane na sosiyete ya Ndayishimiye nyine. Mu ncamake, mu nyubako y'ibi bintu bya Sopebu bya Sotebu Murantunga habonekamwo uruyeri rukomeye rw'ingene inzahabu z'u Burundi zihinduka iz'umuntu. Ubuhinga bwo gukura abanyagihugu mu gisata co kwimba ubutare mu Burundi. Nk'uko twabibabwiye n'abacukura inzahabu mu Cibitoke, Perezida Ndayishimiye afise amasosiyete abiri yimba inzahabu. Umukenyuro w'ayo masosiyete ni ukwigizayo
abanyagihugu bari basanzwe batunzwe no kwimba inzahabu maze ayo masosiyete agatera yigarurira ico gisata mu ntara ya Muyinga. Yahahora ni benshi bahoze bimba inzahabu ubu basigaye bimyiza ibamfu kuko bamaze gukurwa muri ico gisata. Twibutse yuko mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yahaye ikinyamakuru Yaga Burundi muri Ndamukiza mu mwaka wa 2026, umumenyeshamakuru yaramubajije impamvu amafaranga ava mu butare ayava mu nzahabu ari make cane. Perezida Ndayishimiye yishuye ko ari kubera inzahabu zoroshe kwimba. Birashoboka ko yavuze ukuri kudasanzwe. Inzahabu z'u Burundi ziriko ziribwa mu ruyeri rwinshi. Bigenda gute ngo Sopebu yananiwe ivyo gutanga igitoro gikwiye ice yongerwa ivyo kwimba inzahabu? Akabazo umuntu yohereza ko muri 2022 twibutse yuko leta Ndayishimiye yahagaritse ishirahamwe ryari risanzwe rizana ibitoro mu Burundi, maze ivyo kurangura igitoro bica bihabwa ishirahamwe Regideso rijejwe kwiragiza amazi n'umuyaga nkuba. Icakurikiye nuko abarundi baciye babura amazi, umuyaga nkuba n'igitoro. No kuvuga ko Regideso yaciye inanirwa ivyo yari isanzwe ijejwe, hama bishasha bayihaye birunyuka. Ubu naho leta ya Ndayishimiye ifashe ishirahamwe Sopebu risanzwe rishoboye gutanga igitoro gikwiye mu Burundi, none ryongewe ivyo kwimba inzahabu. Hano hariho akabazo kukugena batwara Burundi bapanga imirimo, ariko vyose bipfira mu biharuro vy'igihugu vy'inyungu z'abakuru sinyegeje. Ibintu bigumye bikorwa gutya nivyo imiryango ya bamwe mu batwara Burundi irashobora kuzoba itazi iyo ikwiza amafaranga muri 2060, ariko indoto y'u Burundi buteye imbere ico gihe nyine izohinduka kurazirana. Ibiriko birabera muri iki gihugu nta kamaramaza. Ninde agiye gutabara abarundi baba muri Afrika y'Epfo? Bariko babwiye ibijanye n'iyi nkuru iriko iratera ikibazo gikomeye cane bamwe mu barundi baba muri Afrika y'Epfo. Ibihugu vyinshi biriko birakurayo abanyagihugu bavyo baba muri Afrika y'Epfo. Ni mu gihe hari icuka kibi cane ku banyagihugu bagiye kuronderayo ubuzima. Ni mu gihe kandi muri ico gihugu hategekanijwe imyiyerekano rutura yo kwiyamiriza abanyamahanga kuri uyu wa 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Ubwoba ni bwinshi ko abanyamahanga batari bake bashobora kwicwa. Abo twabonye ku ifoto n'abarundi bahungiye ku gipolisi muri Turubani aho muri Afrika y'Epfo, bose batinya kwicwa muri ico kiringo c'imyiyerekano. Bano barundi baratakambira Perezida Ndayishimiye asanzwe anarongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika ko yobatabara akabakura muri Afrika y'Epfo nk'uko ibindi bihugu biriko birabikora. Abarundi baravuga kandi ko benshi muri bo batagira ivyangombwa basaba leta kubatabara ntibicwe. Yoba Perezida Evariste Ndayishimiye, yoba umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, yaba ambasaderi Alex Bukuru, bose nta kiboneka bariko barakora kuri kino kibazo giteye ubwoba bene wacu Barundi nibatabarwe baba muri Afrika y'Epfo. Reka tuve kuri iyo nkuru tugaruke kuri ya makuru n'ubundi twari twababwiye turi mu mfunyapfunyo. Mugambwe APDR waraye utoye Gabriel Banzawitonde ngo azohiganwe na Evariste Ndayishimiye mu matora y'umwaka wa 2027. Cuka kibi kibandanije gututumba mu gihe himirije aya matora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2027. Tubibutse yuko byari byitezwe kuva ikinyamakuru kiriho cyegereye iperereza ry'u Burundi
Service National de l'Enseignement gitangaje mu mpera za Rusama mwaka wa 2026 ko umunyepolitike w'igihangange mu Burundi azohiganwa na Ndayishimiye ari Gabriel Banzawitonde. Inkuru yaratangaje benshi kumva ko Ndayishimiye yoba atinya umugambwe ufatwa kuri mu kwaha kwa CNDD FDD ukaba utarigera ushobora kuronka intebe imwe muri konseri komunari canke ngo utunganye ikoraniro riboneka ryo kwiyamamaza. Ico benshi batahuye coco ni igihe nuko Ndayishimiye wenyine yitoreye witwa ko bazohiganwa. Amatora aheruka y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine yaranzwe n'urugero rw'ubusuma rutari bwigere ruboneka mu Burundi kugezaho n'abanywanyi ba CNDD FDD bategekwa kwerekana ico batoye. Umugambwe wagira kabiri mu nama nshingamateka ntiwarekuriwe kwitoza by'ukuri hakoreshejwe uruyeri rukomeye rwo kuwigizayo. CNDD FDD yihaye ibibanza 100% muri ayo matora. Kugeza ubu watangajwe ko yabaye wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020 biraboneka ko ashobora kutarekurirwa kwitoza. Hari amaraporo yemeza ko Agatongwasa ari we yari yatsinze amatora y'ico gihe. Ibishoboka byose byarakozwe kugira ngo amatora yimirije ahinduke iyindi nkinamico yo guhenda abarundi ngo batoye umukuru w'igihugu kuko twabivuze mu nkuru yaheruka. Amatora ya 2027 aterasa n'umurwi w'umupira w'amaguru wo kwitunganiriza ihiganwa rihambaye ry'igihugu ugaca utora muri wonyene umusifuzi arbitre ukitoraniriza abakinnyi bawo baza kwitwa abakeba ukiyandikira n'ibitsindo uza kwinjiza hanyuma ugaca wiha igikombe. Biriko birabera nga mu gihugu c'u Burundi birababaje cane. Cuka c'amatora ni mu gihe bamwe mu banyepolitike ndetse n'indi miryango itagamiye leta ibandanya kuvuga yuko hashobora kwaduka imvururu mu matora yimirije mu mwaka uza 2027 mu gihe bamwe mu bategetsi barongoye Burundi batakikubita agashi ngo batunganiriza abanyagihugu ndetse banatunganye igihugu hako babandanya gushira mu nda zabo ndetse no mifuka yabo. Turaza kubabwira n'andi menshi cyane ariko aravugwa n'ingaha duciye dusoza yararageze ko yari karagarukwa ko cyane. Turakengurutse cyane kuri mwe mwese mwaduteze yompi nyine kuva mu ntanga gushika ku musozo. Turazi ko mukunda kandi munakurikira cyane imbonesha kure yanyu bageza ko makuru aba yizewe ariko aragarukwa ko cari irya nino. Be byiza nibyo ndabifurije mu kandi kanya tuze guhura mu yandi makuru azabagezweko.